iyo agasomye sokuru oya dawe ariko aratatwara mwumva atakuvuga ngo sharipi papa sharipi papa twacha tumva ko yagasomye yadushikira ngo bana ndabaririmbe te furugombe henya tunakwenda kwa rwetu henya agira no majese gutya gimuhira ugashika washikana muhira baso ntibagukubita wo guhiga inyoni badatega barapeza barabaruguru umwanya bashobora kuvuga ngo urazanye inyoni kujya inyoni ntivyasho kandi twasanga bacunje ubwari buri ngaho ifi zari zikiri nyinshi bya bita makoke za kapitene amasanga zari zikiri nyinshi indagara bazana amasandugu mbere zitagurishije bakazita ngaho zari zikiri nyinshi basanga ubwari bushushe mugabo ugasanga uwe wanje kujya inyoni ati wasinyewe jeneza ngo waje gusendera Samona afashe sheki arasinya akantu ngo ndakondikiye akantu kuja gusororera umufasoni wawe 1 million de francs. 1 million de francs yari umusara w'imyaka 3 ngo nagafanta mayi ega twavanye imodoka nayo mfise y'akazi naraswe kugira accident vuga nti reka nirukange ningoga ndava kura mu zero. Ayo wacu muraho mumeze neza muguwe neza murashimana uko dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkabona munsi natebiteka cyane ryo kwakira umushinga ntahe Leonce Gabo umuntu abantu benshi bazi muririmbyi umurealisateur umuproducteur umuntu azwi mu yariyadije film yitwa Gitolengra yarinze indirimbo yitwa Sagamba Burundi abantu benshi bazi nibaze yuko ni byinshi cyane noshaka kuvuga mugandazi ko mu muzi ni ryambere tumwakiriye kuri BITV yateye iteka aradutumiriwe aradutembereza aratwakira rero nanje nashaka ndabahe umwanya aramutsa abacu aramutsa abakunzi biwe amatushe kuganira muryoherwe nko natwe turyohewe karibu murakoze cyane manje kuramutsa BITV en tant que télévision ayima nkaramutsa n'abanywanyi bose ba BITV bakunda kwiraba ngasa ko muyibwira n'abandi kuko uyu munsi navuga ngo nabateye iteka naje banteye iteka kusanga iwanje na cyane kugira ngo tuyage gatoyi ku birabu by'ubuzima bwanje n'ibintu bishaka gufasha gwaruka gubu nkeka n'urwejo mu bintu byo guhimiriza ibintu by'imico kama n'akaranga k'i Burundi ducije muri izo ngabirano z'ubuhinga bwo guhingura novuga ibi by'amareresi by'umuziki eka n'ibindi turaza gushika ko mu nyuma murakoze cyane yego urakoze Leonce Gabo mwumva mumeze gute murakomeye jewe ukomera kundusha si namba ushaka umutorana nandakomeye cyane kuba uri ku myaka umuntu agerageje kuraba mu byo nagerageje kurondera nabonye ko mwavutse mu 1951 kuba uri umuntu afite imyaka 75 ndibaza ariko kabukiri en forme gutyo ukoresha nihe astuce ukoresha uturangire natwe tuzoshikana iyo myaka tumeze uko caka n'abandi babikoresha kugira ngo bagume bumva ari ikintu burya namavuga kubaho icambe nambere ni kubw'Imana burya nta muntu ashobora ati je nshaka kuba gushika mu myaka ya 30 canke 50 canke 100 burya ni kubw'Imana ico ni cambere kuko hariyo abapfa bakiri mu nda y'abanyina canke bakivuka bakiri bato bashaje bakuze ni kubw'Imana icya kabiri hari igihe bivana no kubwira umuntu yigenza mu buzima hari abantu burya batita ubuzima bwabo bakigenza uko bashaka n'abandi usanga babwitaye rwose akamenya ingene bafungura ingene bugira imimenyerezo kugira ngo babeho mu kuramba hanyuma no kwinezereza muga bimwe biciye mu bintu bigororotse burya kwa mutwenga birafasha navyene kuramba umuntu yamashavuye umuntu yamana inzigo biragoye kugira ngo arambe kuko biraruhisha novuga ico bita estoma bikaruhisha n'umubiri n'umutima
rero je no hano abantu kwama bitwengera bame baririmba babishoye bame banina hazimana. Okay, ubunye nk'ubu ntiwo dukorera waduteye iteka n'ubu ntiwo bandanye dutera iteka ukadushira kwa karirimbo kamwe ukunda muzufise. Hariho igihe twebwe dushobora kuba dufise indirimbo dukunda ziwawe ariko nawe ukaba ufise imwe ukunda uvuga uti kabisa jewe iraziheta kandi ikaba ifise n'insiguro mu buzima bwawe niyihe? Sagamba Burundi burya sije nayihinguye n'Imana yayihinguye. Sagamba y'i Burundi nayihinguye muri mu 1973 twari tuvuye mu rwimo rwa 72 mwe muracari bato ntavyo mwabonye mugaye ico gihe Burundi bwose bwari umeze nk'ubugandaye kubera ibintu byari byabaye. Hama rero sinzi abantu bakora ku radio bari bati none kugira tugarukane kanyamuneza mu bene gihugu na n'icizere ati tugira iki niyo bace bimvira kugira ihiganwa rya mbere ryo kuririmba. Twayise mbere mu gifaransa bayita Pirogue d'or de la chanson byari byatanguwe n'abantu babiri bakora ku radio abamenyesha makuru umwe yitwa Italo Karoli undi yitwa Ntamikevyo Antoine. Amarira Imana ziramba mu wa mbere mu gace nabwiracu igihe naruhingura nakora ikiganda narumwigisha ikiganda emwe maze kumva nyene ajya ma publicité bavuga ya concours y'iryo higanwa nagiye ku musozi witwa Tara ni haruguru ya Kiganda ucubona na paroisse y'Ikiganda. Nafashe gitari canje ico gihe sinoyesha wamenga hari umuntu ariko arambwira amajambo ariko arambwira melody sanga ndiko ndabingura namaze nkeka nk'amasabiri navuye manuka no mu cuma canje c'umucelibateur nashize nandika nyene ibyo namenye n'Imana. Yego hanyuma rero urwo rurimbo mbonye yuko nk'ubu naririmbye mu 1973 umva ko ashimye imyaka 53 birandyohera cyane kubona ko rukinezeza abantu kandi ubu niyo ndarusubiyemo nsanga harimo inyigisho nyinshi kandi n'ikirundi ciza ico gisa nshaka kumenya ibyo ndiko ndakora. No kuvuga ko wewe waricaye ahantu urandika atakintu bon uraririmba atana hamwe wavyanditse utaryamye ngo vyumvire wumva ngira ngo mutima mwe nandara kurongoye gushizemwe ayo majambo nyene. Yego nivyo navuze Usagamba Burundi washatse kuvuga iki mbere? Umva navuye kuri uwo musozi ntanditse sinanifise urupapuro sinanifise ikaramu muga uko ndakuye ariyo nga mutima mweranda ariko arambwira ivyo nkora mu majwi mu majambo navuye ngaho manuka mu cumba canje niyo natanguye kwandika rero ko inzo se byikiri mu mutwe nace ndavyandika ku rupapuro amajambo amakouple ama urumva iyo urwimo twari tuvuyemo muri 72 jewe bari baduhaye nyene ivyimvuro nyamukuru bari bakeneye muri iryo higanwa nukuva Burundi gukunda Burundi bwiza Burundi burimo abarundi bafise umutima hanyuma iterambere gukundana kugira ubumwe nivyo vyimvuro bikuru bari baduhaye. Nivyo rero naciye nkorera ko nashitse rero mvuye kuri wa musozi nashize ndavyandika mbere kwa kunda kuri wa televiziyo rujya ruririmbo rwa Sagamba Burundi muzona ari amashusho menshi naciye nkorera nakoreye inokore Kiganda nkajya mubona umenga ni kuri stade ugana bwinshi nkurikira n'abandi baririmba aragenda cishamwo bari abanyakiganda kuko kwari nko gushimira ahantu hambaye ico ciyumvira. Yego wakuriye mu muziki wavukiye mungira ngo ukuriramwo kuko abe wanyu mama wawe yaravuze inanga kandi bijya kiyagihe nibaza wari umwuga w'abagabo cyagenda gute niwe yabigukundishije wotubwira muri make ingene vyari bimeze muhiri wanyu ubwana bwawe iyo nkuru turashaka kudusubize muri iyo myaka wanyu ingene vyari bimeze. Wewe ngeka ukiri muto wariba mu ishure wariba ikizami none guya ngo umugire ubuzima bwanje ico gitari bwavuke andiwe nakonije mu kubutwenga oya mu vyukuri jewe navukiye mu muryango papa na mama barabantu bakunda cyane mawe yarazi kuvuzinanga kuko yari yarayigishije na sogokuru ariwe yari se nibuka mbere nk'igihe sogokuru yamanukiye Bujumbura twarara ino mu kanyamuneza kukumviriza inanga
baraza barahanahana sogokuru yavuze inanga mawe akayitambira mawe yavuze inanga sogokuru akayitambira umva cyari ikintu cyari kimaze nuva cyaduha ingabire kuza turavyumviriza tukaryoherwa tukanezerwa kubona cyane cyane nka twe twarabanye twari twavukiye imbo ibujumbura kubona nk'umuntu avuze inanga cyari nk'igitangaro ico gihe muga bikaturyohera kuko twaba twagendera na sogokuru hanyuma murazi ingene basogokuru bakunda gufinisha abuzukuru byaca bituryohera cyane hanyuma rero kubwo ndetse ibyo dawe ntiyari umuririmbyi mugabo yarakunda guhinga utuntu duto duto ariko arakeza umufasoni wiwe ariwe yari mawe ngubu twarashobora kumva nk'akaririmbo ariko aramuririmbira urindanga nukuri kose urindanga uri intore nukuri kose uri intore urumva nutundahingwa gute hari n'utuntu iyo agasomye we dawe ariko aratatwara mwumva atanga kuvuga ngo sharipi papa twacha tumva ko yagasomye yadushikira ngo bana ndabaririmbe te furugombe henya tunakwenda kwa rwetu henya agira no majese gutya uba n'utuntu twamuzamo gutyo yakora duhingura iyo rero nibasa yuko muri make byatwinjiramo buhoro hanyuma nkaho navukiye mu Kamenge urumva kera twabana abakongomani nibo bari benshi kurusha abarundi n'amabari ya mbere ubunywero bwa mbere bwadandaza novuga inzoga bavuza imiziki y'abakongomani gusa y'amaringara n'iki harimo duke tugiswahili cyo muri Kenya twakera muga nyinshi twanumva zari z'abakongomani nukuri kose ngatwebwe inzu twabamwe dukije novuga n'amabari ashika nk'ubunywero bushika bubiri butatu twaza kuryama ari uko bugaye buhoro batarugara imyaka uko yagenda niyo twaciye tumenyera ku mati burya n'amatwi aramenyera twashaka kuryama imiziki uravuga buga imiziki naho haca yindi miziki wacha ngo kamata gisuma ukaza magigi nyuma y'inzu byari isuma umva byari ko biriba amazu mu ijoro tukaca tubyuka tukaraba abo twafashe tukabafata muga urumva rero mu ncamake n'ibintu nakuriyemo nukuri kose byaragize cyo bimfasha ku buryo ndonse akanya kutangura kuvuza gitari hari mu 1976 nanguye Collège du Saint-Esprit aho basiga bita Campus Kiriri niyo Collège du Saint-Esprit yari iri amaniyo natanguye rero kuvuza by'ukuri by'igitari kuye ngo mbandanye iyo ngabirano narose Imana inshoye kuraba ikizovamo mu nyuma haravuye mu byinshi bamavuga yuko muri twebwe hari akantu k'ubwana katigera gahera canke kari atashe na biriya twabayemwo mu bwana bwacu ni kiki qu'est-ce qui te manque le plus mu bwana bwanyu ico mbuze cyo mu bwana bwanje nabana twakinana amagorori canke karubi peru gwarukino kwinyegeza muri misinge nabivuga twebwe ico gihe mutari dufise kama influence y'abakongomani tuvuga karubi peru kaja kwinyegeza kuko ico gihe amazu ndi yari bwa menshi mwasha kwinyegeza inyuma y'ibiti inyuma y'amazu karubi peru ugaca amagaraza kurondera hanyuma utonizo dukina twabana mugabo akani ikindi twakunda tukira abana ntazofa nibagiye twaragunda guhiga inyoni inyoni rero twari dusimirwi twarahiganwa no mu guhiga inyoni ko twarasho kugenda kwishure twanje guca mu mirima kera urana hari amakartie yavutse vuba ngiya bita quartier 6 quartier 7 burya nizaje vuba ikera yari amashamba gusa twarayacamo tukasiga duteza imitego tukaja kwishuri je ko na mu Kamenge ariko tukiga mu Ngagara dutashe rero imbe yo gutayimira twacakura izo nyoni twateze twahize tuzibonye rero byari bindi bintu kuko twanza
tugacana tukazitegura mbere twashika imuhira twazihanze nta nimwe mwashikana washika imuhira washikana imuhira baso ntibagukubita wowe guhiga inyoni badatega barapeza barabaruguru umwanya bashobora kuvuga ngo urazanye inyoni kurya inyoni ntivyashoboka kandi twasanga bacunje ubwari buri ngaho ifi zari zikiri nyinshi bya bita makoke za kapitene amasanga zari zikiri nyinshi indagara bazana amasandugu mbere zitagurishije bakazita ngaho zari zikiri nyinshi basanga ubugari bushushe mugabo ugasanga uwe wanje kurya inyoni ni iki caba difference n'abana ba ruguru kuba umwana wo mwisite w'umunyakamenge n'umwana wa ruguru uri kuraraba canke bivanye nabo mwagiye muri igana kuko kera baraba bohenta bakava ruguru nk'ubu dufate iyo mushitse muri Saint Esprit ugahurira n'umwana yavukiye mu ntara ruguru wabona mutandukaniye kuki mwabafata gute ntivyabagora ku bana vyari bimeze gute ico cadutandukanya bimwe bimwe nuvuga ururimi abanyamuji twakunda kuvuga Iswahili kubera abakongomani twakuriyemo twaravuga Iswahili twari tuzi n'ikibembe bamwe bari baziringara kubera influence y'abakongomani twabana twakuranye ikindi novuga ni twebwe ntitwaragira ariko abaruguru asanga bararagiye baratubwira inkuru nyinshi z'ukuragira inka z'ukuragira n'ibitungwa ariko twebwe ibyo ntavyo twari tuzi ikindi novuga cadutandukanye ni nko mu kuvuga ibintu mu kuganira abana b'umuji ikintu kibi takivuka uko kimeze mugabo aruguru asha guca hirya no hino ntumenye ico yakubwiye ukazoza uvyumva mu nyuma nko bavugira mu migani byarabagora barafise imvuga yabiri ngira ngo yari ifobetse imvuga ifobetse voilà usanga byari bitandukanye ega nubu biracari hivyo muga ibyo nakaranga ka umuntu yakuriye urazi natuvuga ruguru burya ariyo ruguru na ruguru ufashe nk'abamoso ntibavuga cyo kimwe n'abagamba abagamba ntivuga cyo kimwe n'abanyabututsi hari akantu usanga batandukanye umwe wese aba yakuriyemo cyangwa aba yararazwe n'ama novuga imigwi y'abantu yakuriyemo muga urumva gikuru cari ico rero novuga mwavuze ko abavyeyi banyu bavuka ruguru abavyeyi bakera nabo barakunda kurungika abana mu vacances ruguru wo warabikunda canke vyarakugora ntavyo wakira iyo utuze ruguru waja mu ntara yahe wavyakira ni iki cakuryohera muri iyo ntara canke iki wibuka ico no kubwira ntitwigeze tuduga iwawe dawe ko dawe yaje kera i Bujumbura akiri umusore mu 1916 na 16 ego okay dawe yavutse mu 1100 oya mu 1100 oya muri 1916 1916 niho yavuka muga yaje Bujumbura afite imyaka 15 16 gutyo kuvuga nko mu 30 na kanga nk'ibyo nari rimwe canke na kabiri yego kuko yatubwiye inkuru nyinshi ingene bavuye ruguru hanyuma ntigeze asubira ruguru ntigeze asubira ruguru ku buryo kuhamawe ahubwo niho twashoboye kuduga ruguru ko yaragifise na nyina ndawe yaragifise nyokuri wabo wa mama ntawe tugeze tumenya ko yapfuye mawe akiri muto dawe nawe ntitugeze tumenya ntitugeze tumenya se nyina kuko yari yarahunze ruguru kuva kera kuva kera bisigura ko aho twagenda kwa mawe nahene nagiyeyo jewe nkuze nari muri 7e année hanyuma nsubirayo niga Ingozi mu Burengo ko mawe n'umunyamutaho umva kuva Ingozi uja mutaho vyari vyoroshe hari muri vacances ndacayo rimwe naho novuga gusa ni Leonce Gabo ataramenyekana warakuze uriga uraba umuprofesseur watubwiye ko Sagamba Burundi wayimenye uko nyene ariko nko bari boganije hanyuma murayimenya murandika utaramenyekana cyane wari umuntu ameze gute wari wiyumvira ko umunsi umwe uzoba uri aho ugenda abantu bakakubona bakakumenya bakakuramutsa kubera ibyo wakoze ugakora ibikorwa bishobora ku impact abantu benshi oya ivyo namo ndavyiyumvira gutyo umuntu akora ibimuryohe nkiri muto urumva
je namye ndi umuntu akunda gutwenga, akundana n'abandi bana bakiri bato. Hanyuma uko nakura urangije natangura école secondaire aho kuri campus Kiriri ikicitwa Collège du Saint-Esprit. Nari agatazirano kitwa Lionceau. Abo twiganye ico gihe nke kasigaye umwe gusange babiri dushagura akanyita Lionceau. Hariyo muri primaire kubera ko nakunda kuririmba banyita Rusake. Rigiye bavuga le coq chanteur. Ariko ncaba kintuheza actuellement ndafise umwenda hamwe w'umuzungu. Sizige nambuye histoire gushika n'umunsi mukumama anyita Rusake. Amagafise n'abagenzi rero umwe hari mugenzi umwe akiriyo no batari babiri bakinyita Lionceau. Lionceau umva bivuye muri Léonce. Burya mu Lionceau ni novuga ko ni diminutif ya Lyon. Hanyuma ico ki hari n'abama wo mu ngora akunda kunyibutsa de ngo n'amafyeri nagira kera. Nari ngifite imyaka 14 ngo ari ifyeri nagira ibitugu nagandagira kuva muri salle za réfectoire abamaze kuja kuri campus Kiriri barahazi gushika ku mashuri kuri bâtiment amashuri. Bon amantangu igitare évidemment nakunda n'abantu namandwenga nagiye mu mihari tari mike nagiye muri jeke nagiye mu scout ikino vuga nikima nagiye muri ayo magroupe y'abandi ba jeune yo gutega ubunyoni aho se kandi akunda kukwira ibintu vy'amagroupe kujye vankurikiranye nankuriye nagize imigwi itari mike cyane cyane y'abakora ubuhinga ubuhinga d'imico kamane n'akaranga barana ngubo nije nagize Amicale des musiciens du Burundi ryashiramwe rya musiciens acuranga imiziki n'abaririmba nije nagize iryo shiramwe ubwa mbere mu gihumbi kimwe y'amajana 1986 hanyuma ndagira nandi mashiramwe mu nyuma muga ntaramenyekana urumva kwari uko nyine bose barankunda ku buryo no nimuhira jewe mawe ntiyavyaye abakobwa mugabo nibaza ko narumwe yorohera abandi bose bini wacu ku buryo hari abasha kunjya ngo nje n'umukobwa w'imuhira ko namugamburukira cyane. Wari umujane urumva nka wewe kubera wari ufise kuba uri umuririmbyi abantu bose iyo bafise akantu donc impano yarabaguhaye surtout nk'abo baririmbyi usanga muba je m'excuse kuko sinzi ko navuga ngo abakobwa barabahurumbira wari umukobwa ahurumbirwa wari umusore ahurumbirwa n'abakobwa benshi wari umusore atekanye yabaye vita wari umusore ameze gute mu busore bwanje nukuri koze jana nari ntekanye narize kwivugira nari ntekanye ku buryo naho umenye gitari nacuranga indirimbo zitarinke hama iyo tujanye n'abandi basore hari gihe bankwega handi tuja kuraba ngo nje kubavugiza gitari bafise amahuriro bayita baboom je barakunda ko mvuze gitari bo bagatamba haragera naho mbere nanje shavura kuko naguma mvuze gitari nawe ariko baratamba ako kantu nanje ngaca ndagashaka bagacambwe ngo nguririmba neza abandanye gitari basi nkabandanya ko vyabanezereza umva nanje byarangiye kunezereza abagenzi bande nta narimwe abakobwa bigeze baba babirukira gugwaruka rw'iwanyu ugasanga ko abakobwa bakera ngira ngo atariko byari bimeze batiyugurura ngo baze bababwire bwa mweko mwari mu muji ngira ngo byari byoroshe nta narimwe byigeze ega kera abakobwa yugurura cyane babita abashikazi je ndibuka mbere urana hariyo ngo muri ya myaka y'igihumbi kimwe amajana 1959 igihe mu Rwanda habaye evenement za mbere z'ubwicanyi abanyarwanda bari baje benshi mu Burundi kuburyo abanyarwandakazi bari buzuye ngaho mu Ngagara n'abanyarwanda arashokwa ibintu by'ukorosha ubuzima kugira ngo baronke aho barara baronke ivyo bafungura ivyo birashikira no kuvuga abene gihugu intara zose burya bihugu byose iyo habaye ingwano nk'ahandi mu gahunga mudafite cyo mujya mudafite umushikira ari akantu kazo bwa mbere ico bita mu Gifaransa la survie uburi novuga wiyuguriye uri tayari kugira cyari cyose kugira ngo uronke iki kubeshaho harabaye nibuka harabaye naka sinuvuga ingwano
harabaye amatati gato gushika naho abakobwa b'Uburundi bavyandika mu binyamakuru bitandongozi ngo abanyarwandakazi ngo atwaye abagabo ngo n'abashikazi ngo iki aho rero ibyo kuvuga abashikazi basha kuvuga au début hariho tribu nuvuga umurwi wo mu Kongo witwa abashi donc urva nakwiye kare yuko hari imiziki myinshi kongomani donc abo bashi ababembe kazi nibo bambere batamba muri ayo batamba mabar mu bunywero abarundi ntibari bwamenye icaco ubunywero aho bashira imiziki bakabone bagatamba ahabona nubu urabiza abarundi benshi baracatinya kurashaje kuja mabado ni mugabo kamugira ngandi wabona ngo aje gutamba biracagora ariko ico nico novuga cyashobora kuba cara nsitaje ariko je namye ndabiresita kuko umuryango navamwe hari dawe hari mawe bari babarundi bagifise akaranga k'ikirundi gose imico y'ikirundi cyane twewe tabahungu gusa baraducungera cyane bakama bashaka ko dukora ibintu byo muhira tugakora ibintu nyene bitomoye turabikorana uko nyene rero na bintu byadusamaza cyane. Gitolenga ni filme yabugururiye imiryango myinshi ngira ngo namwe bwe mutari mwibaza yuko vyoshoboka mwoshaka kutubwira mu majambo make ndabitsiko mumaze kubivuga kenshi mugabo hari umuntu ashaka kuraravye kino kiganiro akaba bibuye ko ijyambere atari bwavyumve ni hehe iyo filme yoba yarabashikanye namwe bwe mutiyumvira ko mwoshobora gushika hanyuma no mu majambo make ngene vyagenze kugira ngo bishoboke ko mu realiza Gitolenga kugira umve neza inkuru ya Gito no tangurira ayiciyumviro caje yego jewe niga muri secondaire mashure yisumbuye hari mwarimu yangisha yitwa Gilbert du Carme nubu ndacamwihwa turacara bagenzi uwo mwigisha rero niyo yatangiye kunyigisha ivy'umuziki kuvuza gitari kurimba indirimbo za mbere kuri gitari niwe yanyigishije ivy'amateatre yafise agakamera gato icugiye bita 8 mm niyo twishe gufata amasanamu hanyuma kugira ivy'amapoezi kugira ivy'amateatre niwe novuga yabinyigishije ubwa mbere ivyo izo nyigishiro naciyemo kuri Gilbert de Carme nizo zankurikiranye kuryo nige naheza secondaire nijyo naciyemo byose ngiye kwiga muri Algerie yaramaze gutaha mu Birigi amaze gutaha mu Birigi nanje muri Algerie uko ducize muri vacances muri bwaburuko bukuru naragenda kuraba mwene wacu ico gihe yiga mu Birigi ngaca mburufita ngaca nja kuraba Gilbert de Carme nkaza kumuramutsa ama mpejeje amashure ngenda ari kumusezera ngijibe naheje amashure mfise urupapuro rw'umutsindo ngo wizibiki nishimi atishimye ati mbengabo aho niwo ugira isinema ifilme ndatwenga nahe Gilbert we nakubwiye ko ndose urupapuro rw'umutsindo rwa shimi ngiye ko mu professeur akomeye mwarimu akomeye mbere ishotse nje no mu bintu vya recherche byo muri shimi ari umanganya ari kalma ambye ati ngabo ati wenda kuzi neza nagukurikiranye kuva amashuri turayaga buri muci ko chakete nagenda kumuraba byoroshekera kuronka visa byaryoroshe bigoye hanyuma ambye ngo no wogira filme ngo urashobora kuba ari urwa mbere mu bihugu bijya mu sangi imibe agize filme ngura turana mu Burundi mu Rwanda no mu Kongo na filme ikomeye iraboneka ikozwe na mwene gihugu ndasubira twenga hanyuma mbonye ngene akazana ambwira ati andika quelque ati mivyumviro bitatu basi tubiharireko bimwe byo kwikura umuntu narenda vyumvira byaje gusoma kaeri ngo basi tuze tuyageje ndarandi ivyumviro bitatu muri ivyo bitatu namuhaye niyo havuyemo ico cyumviro ca Gitolenga ico cyumviro naco nagikuye he nagikuye mu ndoto z'abanyafrika twari kumwe muri Algerie ndanguye ku barundi twigana haragira uturiko turiga impapuro tuzingurura gushika ama 8 yo mu gitondo wazuso
wazawumva ngo yashe ngo je nukuri kose natamu Burundi ngo natangira umushikiranganje emwe ngo je ntituzokwerekana ngatwenga hari nawe nabwira mbere mbega wibimvira kuzo mushinga ntaye uri umushikiranganje wewe uribuka yuko ari bourse yaronse igihugu ufise kuzota ukanza ugafasha bene gihugu n'igihugu kugira ngo dutere imbere ngo yangabo ngo je indome zandemere vraiment ngo ico gihe kugira ngo uvyumve neza umve abyize nditwari bwabe benshi cyane mbere twese n'abashikiranganje wasanga bize gusa ico twita D4 4 ans post secondaire weje 7e mariani nk'imyaka 3 gusa yisumbuye nditwari twaro nk'abalisansiye benshi mugabo aritanguye kuboneka babonetse baca abanyene abashikiranganje canke aba directeur général wacu karonga muri fonction publique bari bagikeneye abakozi benshi b'incabwenge umaco gituma twari tukirota twibuka nuvuga aba grand frère canke abantu twava hamwe bari bamaze kuba nyene abantu bakomeye hanyuma rero nsanga izo ndoto zari no mu bandi banyafrika twari kumwe araba Kongomani araba Malgache araba Comorien bose barotuko singere byanjemo rero aho ndi muri salon ya Gilbert du Carme niyo nace ndambwira Gito Lengra ico gihe titre naratoye yitwa Le Retour Fabuleux de Gito yabwiza kwa filme ngufi y'iminota 15 nukuva twarandikiranye maze guta mu Burundi buri kwezi narandika nkamurungi hagakosora kandi ugira ngakosora harigire wasanga nibagiye agaca andugikira iketa ati nyaruka nturindire gusaza bwawe retraite yawe andika ugacume ngarankebuye ngasubira ngandika wejo giye na internet yari bwabi twakoresha inze amakete donc nashaka kuba nanditse ikete mwaruka kuri boîte postale donc nashaka kuba nanditse ikete rikazimira ryamaze amezi 3 hama ngo kutanyishe ngasubiramo nanje sinarifise ordinateur ngo urumva mugabo uko nandika taduse ibintu bya papier carbone niyo yaba inuzeye photocopie no kuvuga aravyandika hejuru bigasigara ko muri copie comme hama vyaratevye twamaze imyaka hafi 8 twandikirana ngo soratete muri 1989 niyo haje umuzungu umuswisse yitwa Jacques Sandoz yaraje kugira ngo agire filme yiwe nga yitwa La Part du Serpent hanyuma rero mugiye ariko arasa imuhusha mu ministère muri gouvernement niba bwiye umushikiranganje ya wo gutumana kamakuru ministère de la communication ico gihe hanyuma uwo mushikiranganje nari mbeje kumurungikira ya dossier nari nahejeje donc washaka umuntu afino ndondera uwo mfasha kuronka amafaranga ama ico gihe novuga ko amafaranga twarondera ari ngo ibihumbi 120 cy'amaronde oya $100 $7,000 yari menshi sindaheza reka Jacques Sandoz ahaziriye agahura n'umushikiranganje bakayaga aramuyimbusha zo kugira filme yiyo hama umushikiranganje ati mutama twe turasenga projet twazaniwe n'umusore ati twawuzingene tumufasha urashaka kuturabira ico twomufasha duhanura tego Jacques Sandoz akagenda aho yarara mu hotel akarara soma bukeye bwaho ara telefone umushikiranganje ngo ndashaka kubona umusore yitwa Ngabo Leonce umushikiranganje akampamaga Ngabo hari umuntu ashaka umuzungu ashaka kumubonana ntaho ninde akamubwira ngo ashaka umuhira ku hotel isangiyindaka bukeye bwaho nkagenda hanyuma wa muzungu ati Ngabo Leonce ni wewe ninjeyo ngo warize cinema burya ntoya nize chimie agatwenga ngo none ngo ifilme ni wayanditse nawe agufaje ndari muzungu w'umubirigi yamfashije gatoyi ni rero tari turindiye ko turonga amafaranga yo kuyikora ngo none Ngabo Leonce ngo urashaka kunyemerera ngo iyo filme ngo usanga atarakurongera amahera ko je ndayikorera ko ndagufashe kugira ngo twikure muri court métrage donc aka filme gato tugire ndende ati jenzo ufasha kurondera amahera ndego nyakuba
ngo none urashaka kwemera ko nzokurungikira mu professionnel n'umuntu abizi cyane yavyigiye ashobora gufusha kuvyandika ndego nyakubaho ngo none ngo ejo turashaka gusinya kontra kugira ngo ubinyemerere ndego nyakubaho uraze ejo nkaza bukeye nzambona ikidosiye kingana gutya cari ca kontra niki cyose nine y'amasezerano washaka tuzosinyatere ngo soma witonze ngo hanyuma turavugana ngatangura ngasoma urupapuro rwa mbere ngasanga ryajana na 20 kuri filme yose rirarenganye hama n'andi sanga byose hamwe umusara ari kumba kuva kwandika gusubiramo kwandika kuzokinisha kuzoja muri montage byari $100,000 umushahara wiwawe canke amahera baguhaye amahera azomba umusara w'iyo filme kugira ngo nayeze $100,000 mu mutwe bitangura kuparanganya jewe ico gihe nakorera amafaranga 33,000 nuvuga ico gihe amadolari yafi nk'amadolari amajana 3 amajana 3 cenga mubwira nti none ibi ndiko ndasoma ni gwanje ati ndashobora gusinya ati sinya niba uvyemeye somye neza sinaronka kuraje kumaza ngi ibi ni bikeneye ngaca nsinya iyo $100,000 yangana n'umusara wanje nakorera w'imyaka 10 imyaka 10 ico gihe urumva ko $100,000 cigihe yari 30 millions de francs yari musara w'imyaka 10 ico gihe kandi aho wewe wahembwa neza gose bivanye na diplome iyo nari mu directeur muri école professionnelle ikomeye yari financé na PNUD yari kaze gose kwandi ba directeur bahembwa 28 aba ingénieur bahembwa 25. Okay. Mbeje gusinya ati wasinye weje neza ngo waje gusendeye zamona fashe sheki arasinya kantu ngo ndakondikiye akantu kuja gusororera umufasoni wawe 1 million de francs bu 1 million de francs bu yari umusara w'imyaka 3 ngo nagafanta mayi ega twavanye imodoka nayo ifise yakazi naraso kugira accident vuga nti reka nirukange ningoga ndava kura mu zero aba bihindura yihenze aba bihindura amarenda genda urva uko niko gito atanguye arandungikira umuhinga kumfasha kwandika mbere arandumira twagize ico bita résidence d'écriture mu France i Bordeaux hafi ukwezi nkorana nuwo yafasha kwandika neza dukurikije ubuhinga bwo kwandika hanyuma gushikanaho equipe ya tournage twatangura tournage birakomera yemwe tournage no kubira amahistoire ko harimo amahistoire menshi no kubwira ya tournage kugira ngo umunsi twaronse indi opportunity tuzotubwira sur ça iyo histoire ingene nk'ubu unye nk'akarero ndiko ndiyumvira nk'uburaranye wari waje wiyumvira ko uje kuje juste gusinya nk'akantu kamahera azanze bagasha kubwira ko baguhaye umushahara w'imyaka 10 nakafana ko muri yoye imyaka yindi ta donc 13 ans wicaye udakora mugabo gumuhemba ingene nk'uwo musigyo joro waraye oya ari utazi hagataho yambwiye ati mugabo twebwe ingene dukora ucu usaba ico bita mise en disponibilité uva kuva mu kazi ka leta nakoreramo none amaye amafaranga y'imyaka 10 umva nayo gusubira mu kazi ka leta naciye nsaba mise en disponibilité ndagira imana barayimba tujya dutangurana akazi ntiwigeze uvuga uti none nk'ubu vyohagarara narikuye mu kazi mugabo wari kameme ntwari gusubira kubura akazi wari wayisavye sinari kubura akazi umva n'ubuhingana nize bwa chimie surtout umva hari bake mu rundi cyo bari bize chimie no kuvuga 10 jours Holland urabaye mu boss karuhariwe ngahi Bujumbura ego waciye wiyumvira projet ya mbere waciye wiyumvira yo gukoresha amahera yawe yaciye ubwa mbere inzu yanje kwiryosha amanduwakira ndaranaga parcelle mu Kanyosha nduwaka kazu umufasoni twari tukumwicugiye ego urumva nacemba boss nagenda sorora iminsi yose hanyuma watanga nkangahe nk'ubu wasi novuga nkangahe naso agahimba
kavuga ati nahawe n'Imana wa muzungu none wo mu Bubirigi mwandikana ntaco wamuhaye nawe uya hari ibintu bagira byo muri professionnel bica bihera kuko we yitwa ko ari yandondereye ntiyashoboye kuyaronka umva we muca musezerana mugasigara mu rapport iyo mugize ariko we ntacaganya nta kintu na kimwe atusha oya na sinzi kumure baravuganye ko naba message en contact kumure amuhaye bari hariya ko bose bari buraya okay ivyo bya Gitorenga turavyumvise nitwo bivamwo hama Festicab ni ubunye irakomeye irazwi mu karere irazwi ngaha mu Burundi bega abarundi abajone b'abarundi barayihurumbira navyo zaje guti ciyumviro ni bande bayirimwo hari ciri kirafasha la jeunesse burundaise bari muri Festicab ni indi histoire urana maze kuzanda tembera ku isi yose nerekana gito mzandabu wa mbere ngaronga ibifaranga byinshi by'amashimwe nagiye kononegwa nigiye hatera yandamara muyo muri 1993 bishe umukuru w'igihugu ko naciye mva mu Burundi turiko turagira projet ya kabiri mugambi wa kabiri w'iyindi filme ico gihe haci imyaka 3 monye ko tameze neza muri 1996 na 5 naciye mva ngaha mu Burundi nja muri Afrika y'Epfo hama ndagira umwaka umwe nja muri Canada rero ico nashaka kuvuga nuko nagumye muri cinema kubona igihe twari nari hari muri Canada sinosho kugira andi mafilm muga nagiye ma production yandi abamaze kuranka filme yitwa Un dimanche à Kigali ni filme y'umu Québécois ndayikinamwo muga naramufashije aussi cyane kuko igihe twaza kuyikina i Kigali nije nitwa ko ndi relationniste nukuva umuntu afata novuga amakontakti imigenderanire nije naja kwarondera ibintu byose bari bakeneye kuvuga mu Kinyarwanda urazi Kirundi Kinyarwanda kiri hafi na hafi nije hanyuma dweje niyo tunaje basanga ku mafaranga bari yategekanije kuzo koresha mu Rwanda bungutse hafi ibice 2 kuri 3 by'amafaranga bari yategekanije bace bampa gashimwe barongeza umusahara kubona ivisa muga hagati aho ico n'ikindi twoyaga ko harimo n'ama histoire menshi navyene no kuvuga ko Festicab nayo none ya Festicab rero je navye ubwo buzima bwose nkeragiye mu hose mu ma festival yo muri Afrika bona harija festival nkuru yita Fespaco iri Wagadugu narose prise shikasi 3 kandi vraiment ziteka iyo myaka yose irenganye ndavuga nti mana yanje none iwacu mu Burundi nahogira festival y'amareresi ndi muri Canada rero afite ibyo nanda kuye vya mbere nivyo nanaciyemo nagize nandi mafilm nagiyemo gushika naho mvuga nti umuntu yubaho neza afashije abiwabo ndaje mu Burundi rero nenaje n'icyumviro cyo kugira Festicab kumwe natangura Amical des musiciens du Burundi pour la musique januvira icofasha abajeni Burundi mu vy'amasinema by'amareresi ndangira Festicab kandi gushiku ndamaze kuramura abasore n'inkumi benshi mu by'amareresi mu bintu by'amareresi kuko Festicab ndetse n'ivyo ngaha hanyuma hagati yaho uko twatera imbere niko naronde imigenderanire no kugira amashira hamwe y'ibindi bihugu ku buryo mu 2011 naronse amafaranga avuye trademark East Africa kweri kibujo nabahaye hafe amadolari 40,000 yuguhamagara abakora amasinema bose bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ukuvuga ko iyo $40,000 bayiguhaye juste kwera wabahaye ide kwera ide muga nuko organiza kuko nakuyemo amabiye kubabeshaho nuko mugambi ico twita East African Film Network nuko yari ihuri novuga ishira hamwe by'abakora amasinema muri Afrika y'ubuseruko umajya amafaranga y'umufuko wanje yari amafaranga kugira umugambi kugira ngo tujishiramo abo bose baje bo mu Rwanda bo muri Kenya Uganda Tanzania bararyoye inco cyumvira ku buryo twagikoreye imyaka 3 mu 2014 niyo twahurira Zanzibar kija mu buryo kirashigwa mu buryo
turahagarikirwa na East Africa Community hanyuma rero bagishinga bangira umukuru wabyo ije ndikizigenza gushika uyu munsi ndamaze kubabwira ndabiruhuke muga ngo ntibashaka basukwishima nukukubwira gusa aho turiko turagenda iyo ni festival ama festival rero ndagira imigenderane na Fespaco Fespaco twagiranye novuga gucudika mu 2013 ku buryo twe tuvuga nti twebwe ko festival ari buri mwaka muzoze murandugira buri mwaka umuntu aserukira Fespaco mu Burundi kugira amenye iyo ndiko ndakora ngaha natwe ko mugira imyaka ibiri tuzoca turungika babiri wanyu muri Fespaco gushika n'uyu munsi none baravyitabirira abarundi barabihurumbira ego cyane barabihurumbira festival bamaze ari benshi kuyi nuko ndafite amasanamu no kweretse turafite na site internet barabihurumbira amakungu yose yaronse akaryo kuza muri festival ifisi ingorano baguma bambwira ati none tuzogaruka ryari turagusabye tugaruke bararyohewe ndetse na festival bararyohewe hose n'Uburundi bwiza burya hari ibintu tugira bigafasha kumenyekanisha igihugu cacu tukerekana ko ari nyabagenda tukerekana ko dufise abantu umutima mwiza aho bagiye hose bakaryoherwa uranyumva burya festival nibaza ko ari ikintu usiga kivugwa mu makungu yose barazi festival na nico gituma nubu baguma bandondera nubu kumwisho nzogenda muri Maroc nje kuvuga ivya festival abandi narongo uburyo nze ndabatumire nabo bose bacaba abambassadeur bacu ntibikuruhisha iyo mabanga yose ku myaka yanyu ntibibaruhisha ega je mu myaka ingahe neyo ko mfite imyaka 45 gusa wumva ndasaza ndacari muto imyaka 45 naretse kuba nkaho undi Twitter no kubera kirere kiriko kiratugambanira umugani w'abanyarwanda asari karaturega twari dufite byinshi dushaka kubabaza mba mfise byinshi dushaka kubabaza kandi nubariza n'abandi mugabo ngira ni naronka umwanya ni mwanyongera umwanya muzobibaza ariko reka tuvuge gatoya ku ndirimbo sinigeze nimpagarara cyane ku ndirimbo erega urashobora guhagarika kwico nyene ko ivy'indimo tuze tubigire ubundi bose oya reka ngende ndakubajije gatoya mwararirimbye indirimbo z'urukundo nababajije kare ntico kirundi mwacandikirwa nabande viko mwari abantu bavukiye ngaha wavuze ko abantu haje yanyu yari abakongomani ariko yarabara amajambo meza y'urukundo kandi amajambo yanditse mu kirimi ciza c'ikirundi cumvikana neza mwabikura he hanyuma ninde yabibandikira bo ico menya je nuko tukira abana dawe amwe nuvuga mu yindi miryango bakwita abana cyangwa bakatuka ngo wavuze igiswahili twebwe dawe yadukwita ariko tuvuze nabi igiswahili muvuze nabi igiswahili yego yarashaka ko twiga igiswahili ciza muga ni kirundi ciza yakitwigisha ati ngo n'ururimi kavukirwa iwanyu yatwigisha ikirundi cyane hanyuma rero hagataho naronse amahigo nca kwiga ruguru École normale Don Bosco de Ingozi aho sumva nari mu Barundi ngiyatangura byarangora kuvuga nukuri kose kuvuga ikirundi byarangora ko cyari ikintu cy'igiswahili mugambeje École normale Don Bosco de Ingozi nagize amahigo nja kwigisha ikiganda rero namfise umugenzi gose n'utu kigenderanira aca imyaka myinshi naho dushaje mugakana navye ko n'umusore Pascal yitwa Pascal Nzokira n'umuntu yakunda kuvugisha ikirundi cyane nukuva chaque weekend yacanja naja kurari wabo yarakunda kunjana mu novuga mu ma ceremony novuga misi mikuru y'ikirundi canke mu bintu byose bibaye by'ikirundi aho rero novuga natanguye kwiga ikirundi c'ukuri yarambwira imigani myinshi nabo twigishamo yarambwira imigani myinshi ikirundi ku buryo urumva nico gihe mu mpera z'umwaka w'ishure niho habaye higano rya mbere ry'imiziki urumva nibaza ko ico gihe namaze kuronka ikirundi gihagaje canshoje kuririmba Sagamba Burundi nuvuga mbere ko
ari rwo rurimbo rwabaye rwa mbere rwo mu Kirundi nagize rushaka rujana n'urundi rw'ifaransa rw'igifaransa rwitwa longtemps rw'urukundo n'urundi rwitwa Salobo Père benshi baruzi byazi igifaransa mugabo no bakubira iryo higanwa niyo nagira Sagamba Burundi hanyuma izindi zagiye mu nyuma ko arizo nakomboje ndi ma pièce de théâtre y'abarundi izindi kubera inspiration ego hanyuma urumva iyo vyavuye ni muri famille naho nize Ingozi naho nagiye gukora ikiganza nari nifuza rero ko mutubwira uko mubona la jeunesse d'aujourd'hui gwaruka kubu mbega ubona rutandukanye n'ubwo iwanyu mbega mubona puro mama twoba turabakozi gusumba mwebwe canke twoba mwoba mwarakora kudusumba ni kiki tubasumbije ni kiye kintu mudusumbije mu myaka yiwanyu ego nico mushaka kubwira urwaruka ruri kuro jewe akuno vuga igitandukanye urwaruka rw'iwacu n'urwaruka rw'ubu nico nita ubuhinga bwa none les technologies nouvelles muga kuko twebwe kera twakoresha cyane umutwe utari umwanya kwiyumvira no guhingura aririmbo ari ayo mareresi ari amateatre twaravyiyumvira kuvyandika ariko urwaruka rw'ubu novuga ati gwarakoresheje technology zubu akaba arizo bakoresha cyane urana ngukomboza ururimbo kuri piano hasigari amajwi yose ya saxophone ya gitari cuma cyacu cyose urashaka kwirongamo ama logiciel arimo ku buryo baca banebwa guhingura amajambo no guhingura amateme benshi birabagora buko bacashaka kwigana no vuga abanyamerika donc tukajanwa cyane donc urwaruko rurajanwa cyane n'umudiho kurusha amajambo kurusha amajambo novuga ya kanovera bamwe baragerageza bariho batari bake je n'abantu bizanga indirimbo zaba Kakabone ba Steven Sogo babahaga urumva bahaganwa kera kuko twatanguranye igihe natangura Amical des Musiciens de Burundi muganga bavuba banga ba Steven Sogo ba Kakabone hari ni benshi bariho ubu nukuva nabantu uri kurumvise amajambo y'indirimbo za ushaka gukurikirana ukamenya histoire niye nabo dusiga dufata benshi barafata amajambo bakasubiramo canga cyamwe ibindi bintu biraryohera urwaruka rwo birabaryohera kuryo Jesse nshobora kugenda ngaho ngo ndabakritike canke oya burya ikintu cyose kugira kikaryohera abantu canke umurwi w'abantu kitariko kiratukana canke kironona abantu okay cyabwa ni vyiza mugabo urashaka gufata umurongo ati jewe ndo umurongo wagurya siko kuko abantu bose burya barafise ningagurya haza umuntu ateka icayi gusa ndagateka ikawa gusa arakundi icayi arakundi ikawa arakundi icayi cy'amata arakundi ikawa y'amata uratandukanya ukavuga ati okay abakundi ikawa zoja kwanaka aho n'icayi zoja kwanaka je nibasa ko aho bitandukanye cyane nubwo buhinga bwa none no kuvuga ko abajene bubu dukoresha cyane ayo ubwo buhinga bwa none kandi mwe namwe mwakoresha umutwe cyane twakoresha umutwe cyane urabona nk'ubu twebe je ndibuka ngiye nagenda ama studio kugira zijya ndirimo zanje za mbere no kuvuga umugwi uri kuravuza twese twavugiza icyarimwe studio za kera twanujisajya kuri televiziyo ico gihe bayita la voix de la révolution umva winga bwa none ntabwo bari bafise twavugiritse icyarimwe haba ikosa twasubiramo twese ariko ubu ugiye muri studio d'enregistrement bashaka gufata kimwe bakabiteranya bashaka gufata n'iji ryawe bakarihinduramo iry'umugabo cyangwa iry'umugabo hari ico bahomba ubona hari ico vyica hari ico abo babahojisha muri ubwo buryo ubona hari ico bahomba mwebwe mwunguka apa yuko mwebwe urumva mwaratakaza umwanya munini kuko urumva mwakosheje mwasubiramo mwese tu nabo ubona hari ico boba bahomba
hari avantage mwari mufise mwebwe kubasumbya je sinovuga ngo hari ico twaduhomba canke hari ico babahomba oya ariyo kwemera ivyo barimo vyo muri iyi minsi nivyo twe twarimwo ico gihe yego uranyumva ni abainakuru bawe bambara ibintu bizamaguturiya umunsi ni wamari guturiya urumva ngiye cyane ni wambara ibindi nukujana nibihe mugabo mundi ashaka kuva ati kugira ngo ngira kanovera kakaranga noja kubiki nukuraba hari abantu bati jingira umuziki kugira ngo nzadatanga inyigisho hari abandi bavuga ati je inyigisho ndaco zimbwira mugendo wonse abandesha kumvitsa umudi wanje bagatamba je namajango mu minsi mikuru myinshi ubu y'amafamiye abana uri kurumviza abana bo bivyo ariko arumviza bashira imbere gutamba nawe ari jambo rimwe atangura kuva urimo rutangura gushaba heza baratamba baryohewe wabumvije indirimbo ziwanje ngaho urya n'umutamije n'ivyakera none noshavu ari bibaryohe ni baryohe muga je nzojana nushaka kumva ivyo numva urumva mu miseze naravuganye n'abantu bariko baravuga ati umuntu avuga ngo hariho abavuga ngo tutevanite mugabo tutevanite ngo bivuga abantu baronse iyo umaze kuronka byinshi ni umenye yuko tutevanite mwarigeze kubaho mu buzima ngira ngo hari ivyo mubuze hanyuma murabaho muraronka ubuzima buriyeze murabaho à l'étranger tout muraronka ubuzima bwiza abantu benshi bashobora kwifuza niki kintu mushobora kubona muti jewe byaranyigishije peut-être hari ico niyumvira avant ntari nibaza ko noshobora kuronka ariko nakironse nkabona umenga ntabire bon niki kintu mushobora kutubwira nk'abo baba batararonka nk'umuntu yoba yarabayeho mu buzima bwose ndakugize ukuri jewe ayi wanje kurya kubuzima si ibintu samahera jewe ndavuga uyu munsi muri amahera mugashobore kuja muri quartier mu Kinama muri quartier yo mu Kirundo yo mu Rumonge nicare n'umwene gihugu dusangire aragafanta arakabrochette dusangire ataco nino ndaza ndabaye hirya no hino ari co nicura hari abandi bafite amafaranga byinshi mugabo adashobora kubaka kuja mu Kinama bashaka kuja mu Kamenge bashaka kuja mu Rumonge ahantu umva habaye icyo murabizi je rero kuri jewe ikintu ginjohera cyane ubu nagiye muri Canada kubera guhunga ubwimo rwari ngaha mugabo novuga yego nawe nyibindi vyiza bimwe mugabo iyo ndi ngaha ndaryoherwa cyane gose igihugu ni ciza cyane gisanzwe beza cyane naho twidoga ngo harabuze ibi nibi iki kibuze rondera ikindi kuko burya hose buzima ni bworoshe una bari mu Canada ibura bazo kuyatewa tugiye tugaruke mu Burundi ko igihugu kiraryoshe nimushaka kuvyimvira nk'uwo bitubwira kubera ushobora kuba uronka ico wifuza kuko nshaka kugereranya ibintu nkavuga nti je nagiye hariya nk'ubu je ndazi Buraya ndazi muri Amerika Canada Etats-Unis ndazi ibihugu vyinshi nagiye mu Bushinwa mu Japan sanagenze muga ndashobora kuvuga nti je ico nkura ngayi Bujumbura bambi Burundi ngubu co bakingiriye nabi gose kuko ngande fisa abagenzi benshi kandi kuronka abagenzi ngabiroshe je kuri jewe n'iryo tunga rya mbere kugira abagenzi benshi mumvikana mushaka kunama rimwe mushaka kubona ibintu rimwe mushaka gufashanya nga urashaka kugira tuvuge nka pane ya essence uzobona andi bahagaze ngo mutama ari biki ti karbira yaheze ngo yo ukazibona afise bafite weekend igikintu ngo menda gukopesha ikintu ugashiramo canke ngo none ndagushikane hajya kuri station turako tonga ikintu ivyo nkibura ntibibaho udafise assurance yiki nakiriya urigwana hari ico bita individualisme urumva urafise urahiriwe ndufise ugapfumukena hari munyarwanda rimwe yigeze kundwenza twari tuvuye muri metro hama tuduze iyo metro dushise hejuru bara metro ugenda munsi dushise hejuru hari muzungu yasagasani yagenda asaba urumeya abantu basotse muri metro uwo munyarwanda namba yari yagonze namba byari byamugoye nza numva ngwarwo gisha ngo je navuye mu Rwanda je gushaka n'amadolari none ukuransa meya naho ndije mu Rwanda gushaka amanyarwanda donc
iyo phrase turashaka kwitwenga muga irafite ikivuze abantu hari gihe bagenda iburazi ko bagiye kurondera amahirwe yego hari arukuronka amahirwe yego hari abagenda bahunga kubera ko ino bari bagize ubuzima mubi cyangwa bahuye n'ibintu bibi bagashaka gukiza ubuzima bwabo ariko fin de fin nzi yagiye kuko yabishaka yagiye ko ari ikintu kimujije amahoro ngaha nandi umubwira ati ubu bimeze neza agaruka nukuri kose benshi bogaruka biruka igihugu cacu ni ciza kimenye byiza hariyo na possibilité yo gutera imbere mu mwuga wose eka no nuvuga no mu byashara nga umuntu azi kwiyumvira atingira ngiriki nukuri yose batakuziye ngo arusha kugenda ningoga kurusha iburaya aho usanga ahubwo byarakwiye hose uri umwirabureho kugira ngo washikire biragorana urumva ugasanga nk'abagiyeyo kumbure mu wirabure igihumbi umwe ni yasokorotse urumva mugabo atarajayo ndabwira nti genda mwirabire mu bipange niyo aryo uragumayo wumvise bikugoye karimu zo gufasha kugaruka mu rugo tugira amahoro nasasaga turirimbire rero rurimbo turaba abakunzi bacu rumwe gonyene kandi nababwiye ngo turirimbire nimwage amakunga tumvise ati menyi kagahugu oya sagahugu n'igihugu cifashe kubumwe n'ibikorwa be n'amajambere sagamba Burundi ajya gusagamba nuvuga kuba mu gifaransa kuba prospère nukumva ko wikwije mu mutima wawe ufise amahoro ufise umutekano nijyo nifuriza Burundi n'abarundi bose tugira amahoro abatwumvirije ngira nta bintu byinshi fise byo kuvuga byo kurenzako turamushimiye cyane Leonce Gabo yaduhaye umwanya wiwe yatubwiye ubuzima bwiwe kuva mu bwana bwiwe akatuzana mu byo yakoze akatuganirira nibaza ko umuntu wese yumvirije kino kiganiro afise ico yungutse ko watanguye kino kiganiro antiko niba ugeze uwo munota hari ibintu byinshi wungutse ego niba hari ico ubona woshobora kubaza canke kutwunganira kumwunganira nawe ni mu byo yavuze urashobora kubisiga ko muri commentaire azobisoma abazobishura canke arashobora no gushira ko contact ziwe ukazuhogira abantu bakeneye ko ubafasha nkuko mwariko murabivuga hanyuma bakazobaronka telefone WhatsApp ni 79 56 36 11 79 56 11 kuri mail naho ni ngaboleo 51@gmail.com. Murakoze cyane mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu ubandanye ukurikirana BITV niba utari yabonesha kuri televiziyo yacu urashobora kuyabonesha urashobora gupartage ibiganiro byacu urashobora gushirako commentaire niba hari ico ushobora kutwunganira kuduterera mu rupfasoni ntangere urashobora kuduterera nuko mugire umugisha cyane ibyo mukora byose bibandanye bigenda neza namwe mwese mwatwumvirije mukama Imana bane namwe abe muvyanyu no mubanye amen niwasubira kunkenera mviza kanya nzobitaba atangorane